yarache nsi niyo yazindukiye yagiye bandika ngo Deco ngo yagiye mwibanga oya yagiye mwibanga ngo asoboka ngo ajya mwibanga Madrid nsubiza ubwanye bari none nibagiye mwibanga mwabimenye n'amwanditsi nkuru mwayikuye n'amavideo n'amafoto byabonetse nabanga FC Barcelona bigaragara ko batarati cyo no kwita dossier mugabo bitwa Julian Alvarez acha banse ngo ntibarotsa abayiba ku munsi w'ejo Deco yerekeje Madrid guhura na Fernando Hidalgo asanzwe hagarariye uwo bitwa Julian Alvarez kugira ngo barabe nize strategy imbere yuko imyemenyerezo ya Atletico de Madrid itangura mugiye nawo umusore ariko aritegura ku munsi wa mbere genekezo gicumi kuza myemenyerezo ya equipe ya Atletico Madrid ayaraza se azoza hari ibinyamakuru byanditse atari kare ariga uburyo agomba kuza agakurikiza n'urutonde rwa equipe vaye naho bazobagejeje akigira umwiranda oya pana natokwigira yigira umwiranda nk'utigeze avuga ari amajambo nibigeze bamusispanda ntarishwana nabi na Diego Pablo Simeone naco equipe iramuvuga ko yavuze ngo muravuye na equipe ciza no ko usohoka oya mugabo ikintu utegeza usaba ikigongo ari abafana asaba ikigongo ciki ereka yavuze ko kene gusohoka ari none zariko sakoze yarikoze nyene wowe uvuga ko kene gusohoka ufise konti ari ibibazo biri mu itangazamakuru nubaye neza nibibazo biri reyeri ndari muri equipe itangazamakuru si bavyivugiye muri equipe reka nabo barindiriye ahubwo ko asiba kuza mu myimenyerezo kugira ngo baronka bamufatira natuma bihebaze aze arondera akazi ko bukonvere muri ville nimba batagomba kumusohora oya ahubwo muri Atletico nyene turindiriye ko yanga kuza mu myimenyerezo ngo nuko ariko aradiringa na Barcelona inyuma y'ibiganiro vyavuzwe ko vyabaye hagati ya agent cyangwa se management ya Alvarez na Barcelona Deco yagiye Madrid noneho bayagireyo uwo bitwa Gerard Romero niwe yavuze ngo Deco yagiye Madrid ngo kandi yizeye ko azova Madrid ahejeje ico no kwita dossier mugabo bitwa Julian Alvarez amujana Barcelona ba kwicizera bwa mbere ni message kubera ko ugiye kubaza na Flick n'abagiye batandukanye avuga ati twe twizeye Deco kubera ko niwe bijejwe gusumba abandi bijanye n'ama transfer kandi ugeza muri kano kanya mugabo bitwa Flick ndetse no kwa Barcelona bari convaincu ko ico bifuza Namuke yitwa Julian Alvarez bigaragara ko ajanye na style y'ivyo umugabo yitwa Afrika agira gute akina naco bituma byage biravugwa ati tutamuronse tuzotuma twiga ukuntu tubrikora ariko nta wundi azinje atari Alvarez tabandi basatizi twava dusanga twabatareka amafaranga mugabo batajanye n'ivyo twe dusanzwe tugira gute dukina rero Deco arazi ko kimwe mu bintu kiza kumucungura mwino dossier ntagara amafaranga gusa n'amayera arakenewe bavuze rero strategy kubera ko uno munsi agent si wazodandaza Alvarez agent yo gusa aharanira inyungu za Alvarez avuga ati niyazi Barcelona azohembwa gute uburusho n'ibindi bigiye bitandukanye hanyuma mwumvikana agent kugeza muri kano kanya si waza kubwira Atletico ngo dandaza oya ahubwo murumvikana oya kacunga kuno kwa Atletico mvugana na Atletico ya bivuze ngo wanashima kugeza muri kano kanya ni preuve ziriko ziremeza ko Barcelona na Alvarez ari contact yari kandi mu buryo butemewe donga amateka atavyemera nibiri abamaze kwidoga mugabo ni kwa kuri avuga kwibera iserutse ritabari cisha isuka byaramaze guseruka nyene rero kintu gihari niki Deco n'umugabo yitwa Fernando Hidalgo bivugwa ko bariko bariga zimwe muri strategy bo bandanya bakoresha kugira ngo bikunde bakonvenka Atletico kugira gute kudanaza Julian Alvarez nubwo mugabo nabo twabwiye turabwirwa ko ngo batiteguye kurenza ziriya miliyoni 100 harayani makuru avuga ati muri strategy bariko barakontako harimo na strategy yo kugira gute kuduza offer mugabo kandi hariho no kwiga ngo mbega kunegosia na Atletico yagarukanye Alvarez myimenyerezo bizobitandukaniye no kunegosia na Atletico yitwa ko yari visa Alvarez mugabo ari muri equipe nationale canke sari muri vacances sizi ko abantu mwabonye uburyo abaye rebondissement muri dossier ya Vini uburyo Vini yaze na Madrid yitwa ko akiri mu biruhuko n'uburyo Vini ariko arafronta na Madrid amasomo yandi yagarutse myimenyerezo bivuze ngo baraziko mu ndwi za Alvarez agaruka myimenyerezo hari zindi nguvu igomba kubasaba kubera ko wazo bari kubwizanya kuri azo bari kuvanako muribuka ko ni face à face muribuka ko muri dossier ya Nico Williams mu mwaka wa mochi ya 2025 vyaravuzwe biravugwa bikavugwa ko Deco yasanze bamwe mu bahagarariye witwa Nico Williams yari mu gace ka Mallorca nandi yagiye atandukanye ngo bavuganye byose vyaheze bakavuga ati duhe garanti bamwe ati nivyo abandi ati sivyo mugabo umusore akigaruka myimenyerezo nyuma y'akaruhuko baca bavuga ati rero kugira ngo mubone ko twe turi serie umukiya atadandazwa niba zoba yambaye nimero 10 wacu nibaza ko iriya message abatari bake babonye ko yabakuringo ni kugishitsi
ni nawe abantu bagera avuga des interventions z'umuryango mwene wabo bakamwicara bamubwira ati faut reconnaître yico aba basque basiguye kuri twebwe mama va muri Ghana ka traversa Sahara gashika hano baratufashe neza byagenze gute niki avant tubanza utahure ko umuryango ari buri kimwe acha sinya contrat negeza 2031 kugeza muri kano kanya ivuga ko ari we mukinyi wa mbere contrat mu bari ko barakina vise contrat izohera itevye haya gusha 2030 nterema 2033 hirinya kacumbi mema 2033 ari si ari avara ne hari muri 2025 ahubwo reka ndakurabi ntabwo yongeye kwitana muri contrat y'afisi era muri 2028 bien si byo donc ni 2033 ya ni 2033 urabo turi 2026 aracasigaje imyaka 7 kuri contrat mana yanje rero nuno munsi Atletico gwa mbere twabwiye ko ivuga ati twe ndushaka kudandaza nkuko vyaciye kuri uriya CEO Gilles yavuze ati n'umugabo yitwa Laporta ariko aragenda besha ko twebwe Alvarez yababwiye ko twamwemereye ibi nibi nibigiye bitandukanye ariko ico nzi cyo ndamuzi nk'umushinga nahe kandi araza aho Alvarez azokira mu mwaka uzi Alvarez azwara umukenyi wacu cyane ariko icizere kwa Barcelona gishobora gutakara ko gitakaye wabahombye priorite yabo cyangwa se wabahombye ingufu bataye n'umwanya bataye kumure bari kwikonsantra ku bandi bakaronka umwanya wo kubiga ko bakaba bodesida ibigiye bitandukanye rero sinibaza ko Atletico 100% acifuza kudandaza Alvarez ahubwo gusa Atletico Madrid mwarabonye ijya strategy yakoze yo gutwa no mu butungane Barcelona harabayemo no kuvuga ngo kumbure dukamufle cyangwa tugabanye ritme cyangwa tunereke Barcelona ko bishoboka cyangwa ibyo yakoze tureke kwanza kara makosa hama kandi iyo uzi bujya ko wakoshereje umuntu iyo uri kura mwafront umwafront bitandukanye n'umuntu uzi ko atakosa wamukoreye petero jo gupushinga Barcelona katuma bavuga ngo hasi hejuru dukora ibishoboka byose twamereye offer yeah ariko ari impikamo ni Kaya Torres bigaragara ngo Torres akigenda ni pressure kandi bigaragara ko nagari periode yo kwicara ko arashima no mubano wa Barcelona Torres utanga kuza uraja mu tuntu ura musi byo ko Barcelona ivuga ngo izi declaration Torres ariko aragira babona ko zitari zikwiriye yakoze declaration kijya makuru ico kijya makuru nyuma y'umwanya muto kicakira bifuta yeah mugabo kivuze le message était déjà passé chat message ubutumwa bwari bwamaze gushikira bo bwiza gura gute bwiza gushikira rero niba nariko ndavuga ngo nimba umwanya Torres yose ukakigira nko kwa Paris kuko hagati ya Torres na Barca bariko barerekana Barca ni nyereke kingeneye na Barca tinatwe Torres natwereke ko akereye gumana cyangwa akereye gira gute uzosoka kuko bivugwa ko deja bo bitegura kuyaga nawe atari biteguye kuyaga nawe uko Mercato yagize gute yarangiye bivuze ngo uvuga ko uzoyaga nawe Mercato yararangiye peut-être nawe urindiye kuraba ko uzobora ronse Alvarez nutabora mu ronse zo bari pressure ucumwe oblige ko rimwe na rimwe azemera offer y'umuhaye mugabo nawe ashobora kuvuga toke ko mwabuze Alvarez ubu namwe murangeneye ahubwo tuyage mu magafaranga kagize gute gafadika ariko kandi nk'ubu Paris kibyinjiramo direct kandi ukabona ko umukinya afise ico yazi na Henrique kandi Henrique kumure ashobora kuba yo mukonveka tukaba tuzi ko atakora cyamahira bafise tukabwira ko Barcelona itazomuzibira bivuze ngo uri deko hamwe wo kwicara ugasinzira ukaryama nkejo kwa kane no kwa gatatu tukabyuka dusanga Torres ari umukinya Paris Saint-Germain wowe utari kurabandanya kwiga strategy zo tumuronka Alvarez twarabwiye ko atawundi mukeneye bicaye bavya bindi byo kuvuga ati n'ubundi Barcelona twifate ko atamudireke sportive dutunze ibintu byose tubishe maboko ya yoro mugabo yitwa Laporta ashobora gukora amanyanga akemera bagiye batandukanye akamufata uko bari mugabo akavyaza umusaruro izina gico Barcelona isiguna musi umupira w'amaguru iyi dossier ya Alvarez na Barcelona iyi swat harimo ukutumva ingene diri zikorwa kw'abakora bino biharuro kwa Barcelona byo kurondera abakinyi swat harimo kuri kuko Atletico Madrid hashobora kuba hari umuntu yamenye ibanga akabwira abo kwa Barcelona bazoseda ntimuhebe oya ahubwo abona nabonye ngo ino dossier bitwa ono CEO Gilles wewe ngo avuga ko ino dossier Alvarez yegize personnellement ariho yayishize mu kwa Atletico apana kwagura yavuze ati personnellement ino deal azokora ibishoboka byose mu byo yemereye Atletico de Madrid azokora ibishoboka byose Alvarez ntaje kwa Barcelona kwa Real Madrid ubwo bavuga ngo aramutse asohoka tumajaha kandi byanze vuga ngo igenda rya Deco i Madrid ivyo bagiye gukora byose ngo ntabwo vyigera bihindura intumbero n'uburyo Gilles ahagaze erega ni bagiye kuvugana ivya Atletico bagiye kuvugana amayeri babandanye bakora kugira ngo bemeze Atletico kuyaga nabo yes imwumvirize
mugabo amayeri nayo arakenewe. Erosport yanditse bavuga ngo le dossier de Julian Alvarez au Barcelone est le feuilleton majeur de son mercato estival 2026. Yani veto kabisa. Niyo nkuru nico kintu kigezweho aka kanya gikomeye mwigura n'igurisha ryo muri ino cigi ya 2026 cyane. L'attaquant argentin manifeste ouvertement son souhait de quitter l'Atlético Madrid pour rejoindre la Catalogne. Umuhisatirizi w'umunya-Argentina yari amaze kugaragaza yuko yifuza gusohoka imbere y'amaso y'abantu akava kwa Atlético akaja he kwa Barcelona. Des réunions cruciales se multiplient en coulisses entre les dirigeants barcelonais et l'entourage du joueur. Ni ukuvuga ngo kwa Barcelona n'abahagarariye Julian Alvarez inama z'urutavana zigumaho malgré les tensions et la plainte déposée par les Colchoneros. Ikirego cyane n'amashavu yoba Atletico de Madrid yaragaragaje gupresenta imbere y'ubutungane. Barcelona bari kwarabirengako bakoze analyse y'ibintu bigera kuri bitatu ico bise situation de négociation. Bararaba ico no kwita volonté y'umukinyi, bararaba position Atletico de Madrid ihagazemwo, baca bazana n'inkuru ya foot mercato yingene Barcelona iko yitwara muri ivyo bintu kuri volonté du joueur kugushaka k'umukinyi. Bati Julian Alvarez fait le forcing auprès de sa direction et privilégie uniquement l'option barcelonaise. Julian Alvarez ibyo tuyimazemo igihe niko kuri ukuri guhari akomeje gutera pressure abarongozi ba Atletico de Madrid amakomeza kwereka ngo nta handi hantu nifuza atari Barcelona. Uko Atletico de Madrid ihagaze cyo bise positionnement ya Atletico Madrid, avuga ati les dirigeants madrilènes se montrent fermes, refusent de céder les joueurs facilement. Murakumva kakana? Refusent de céder les joueurs facilement. Bo murekura mugati bo murekura vyoroshe. Et s'irrite des méthodes catalanes allant jusqu'à porter plainte pour l'Arsenal. Nuko abarongozi ba Atletico de Madrid baraheze donc bagaragara nkaho ntibumva ivyo Barcelona ikora propose. Banze kurekura umukinyi wabo vyoroshe kugira ngo aje kwa Barcelona kugeza naho baje kubitwarira ko bagiye kuyagisha umukinyi wabo batazi ikintu nakimwe. Uravye foot mercato yandika kuco bise offensive di Barca. Uriya Barcelona iri kwira offensa kuri no deal. Bagarutse kuri iki kintu cyuko Deco yagiye Madrid akaje mu ibanga. Mugabe ibanga barivumbuye iyo banga ritara egana ni mpamvu yatuma je mu ibanga kubera ko none bagiye kuyaga ararikure kuyagana kuko aba bajaho bakinyi n'abanyamadiri. Ni kuvuga ngo bayagana bifuza abakiriya babo. Iyo ngerageje kuraba bino bintu vyose ekipe yitwa Barcelona ndetse na Julian Alvarez bo bashakana. Alvarez ashaka Barcelona na kona Barcelona igashaka Alvarez. Nta kintu na kimwe kiriko kiranyumvisha why Barcelona baguma baforcinga ko ibintu kandi babona ko Atletico de Madrid yaravyanze. Ariko ngo isoko bakubwira ngo wafite icyizere ngo ico cyizere hazi ko bizokunda ngo nayo mpamvu cyo kugira wani bagazana uvuga ngo twaratanze miliyoni 100 kandi tuzoja hejuru kandi nituzomuheba. Wowe urareka guha umukinyi w'abandi mugabe birahinduka kandi wanashaka uri kunatanga n'amafaranga bariko baragusa muguremeza kutazomuheba mugabe birahinduka arandi icyo cyangwa mvuga ati icyatsumye umugabo jari tuzi ko Alvarez mu ndwi zari karatekanya kuza gutangura entraînement kwa Atletico nuko mwatezwe nko bakarorero iticaye erega Atletico Alvarez agaruka myimenyerezo barategura nk'agasinye kamwe mu tuntu bazokora ko gusubira kwemeza Barcelona ko Alvarez ari umukinyi wa Atletico. Je suis sûr c'est ko kumbuga za Atletico Madrid akigaruka myimenyerezo nimba ku munsi wa mbere cyangwa ku munsi wa kabiri Alvarez azomaka ibibazo poste cyane ku mbuga za Atletico Madrid. Hategerezwa kuba ikindi bagomba kusohotse baramuposta cyane iriya urabiriya kufura yatsinze Barcelona irishobora kugaruka ku mbuga ze bakayiposta lendi za Atletico Madrid. Sinzi ko mura mubona ko iri muri poste bagwe barakora kenshi kuri iriya page yabo ya Facebook. Hari ukuntu bafata telefone ifashwe na n'ibimashini binini biyora bivuca mwana bariko barakora amabarabara bagafata iriya mashine iriya kiboro kiyora bigakubita gafata telefone nkuko
muri ya telefone agacaza ya image ya kufra Alvarez yagira gute yatsinda Barcelona none ko nagaruka ko ma strategy kuri kuntu mwabonye niko Williams yagarutse myimenyerezo Bilbao ikamukubita nimero none agaca asubira bakamubwira ati emeza kwa abantu kuri umukinyi wa Bilbao atezwe cyo kura gutegura ziriya strategy kandi ntisigura ko itomurekura mugabo avant tout ni umwanya wo gukonfirma wo kwemeza buri wese ati ava yuko ikintu cyose kiba mwese mutahure ko Alvarez ari umukinyi wa Atletico kandi adashobora kuva hano oya muri make Atletico itabishatse muri make bigaragara ko Atletico yo ni tayari kurekura umukinyi waje muri bano bagabo babiri babakeba mwino dossier Atletico Real Madrid yo nta nukina mwipfuza mwino dossier Atletico baridugirije profil kandi komeye barerekanye ko Barcelona na Madrid zitakibagenderako cyane zitobafatwa zije tuve gutwara byabindi twashira mu buryo bari gukora mercato ahubwo no munsi bigaragara ko atari mu buryo bwo gukora mercato bigeze no mu buryo bw'uburyo Atletico bonyene biyumvira uburyo bifata ko ni muri munsi ugezaho uresista kumusatirizi atari muri 10 ibiciro byinshi ku mugani bago ku mugani wa Burayi nije cyo profil komeye erega Barcelona zirondera mugabo Torres banzuriye gato nakuyu saison passée arushwa na Torres arushwa na Lamine Yamal par exemple arushwa na Vini muri make tugiye kuraba statistique mu biharuro ari invisible yagize saison erega nano kangana na Gyökeres erega Edi Barcelona irondera Alvarez nivyo n'umubitere n'umusatirizi mugabo Barcelona irondera kwanza umusatirizi premièrement anywana ni equipe yabo nivyo basanzwe ndayumva avec la maturité iyo profile ndayumva mugabo je ngabagaruka kuri Atletico kuko nako ndavuga twabigarutse ko turavuga tutoromusa Atletico ntabwikiriya equipe igura umukinyi kugira ngo imusore biboneka ko ono musi kirasora abatari muri projet yabo mugabo uri muri projet bagereza kugumana nako Alvarez agomba kuba ari muri projet yabo nyene vyavuye muri nuze muri mercato no musi bigagara ngo ndi capable no kugwana na equipe ifise profil nka Barcelona yazaye miliyoni 100 kuri table ku musatirizi wanje na eregana na rero ncamuga ngo igituma Barcelona yizera ko igomba kumultiplier ama strategy n'amayiri menshi y'ubugizo convecate kugira ngo yemere kuyaga nabo ntigomba gusiga inyuma bijanye no kwameliyora ofre kore kuno munsi twemeranye resami dufate ko saison ya Atletico Madrid na ko saison ya Alvarez basi isanzwe amatere ya statistique sivyo nkakuriya kuri igikombe cy'isi cya Yamal cyari gisanzwe nabyo byatuma equipe ikene umukinyi iri jama itamugura eske Alvarez iriya saison yagize kwa Atletico ni saison isigura ko Alvarez yasubiye inyuma favori bwa mbere ni saison yagizemo imvune abatari ko baravyibuka mugabo nyuma y'iriya mvune muravyuka ko yagarutse atsinda za Rayo Vallecano atsinda triple Real Madrid mu gitsindo cya Kufra gendera amagra rendez-vous yose ya Atletico Madrid Alvarez était visible gusumba abandi bakinyi bose fata Kufra yatsinze Barcelona muri quart de finale oyari mu bakinyi bayisezerera fata igitsindo yatsinze kuri finale ya Copa del Rey nubwo bavuye basezererwa ku kanyuma mugabo weri yabagaruka mu bibuka ko bageze mu minota 80 ko kuduga batsindira igitsindo ciza ariko mengo hariya muri niwo mukinyi wo umwanya wose nawo vyo kwanga afise profil kwizeza ngo uyu mwanya n'umwanya yogira gute yobikora bitandukanye nabo bakinyi turinde amagra rendez-vous twagira gute tukababura uyu c'est un joueur de grand rendez-vous Jesse no ngo yatsinze ibitsindo byinshi ko babitsinze za Mallorca na za Rayo Vallecano na za Getafe na zande mugore musugiye kura mu bitsindo Alvarez yatsinze mwaka weze harimo ibitsindo yababajiro migwi ikomeye iyo niyo profil iyo nico bisiguye Alvarez ugize gute uwariyo niyo ngo bavuga ngo muri strategy nta gusiga inyuma mahera bazoshirako kubera ko miliyoni 100 no munsi ahisa mahera ku deposa ku mukinyi Alvarez bivaye na isoko rigeze ofisi ibibazo vya financièrement ofisi uburyo ukura bijera nka Barcelona mugabe ivyo Atletico Madrid biragishinga izi crise 3 Anthony Gordon globalement ni 80 millions ni 80 millions waraba 22 millions plus 7 nukuba 29 kuri ADM wacuraba na miliyoni 8 ni mu banja 5 byatanze kuri JCBC ko hari muri Club Bridge batanze ngo miliyoni 8 Orazira ni rekrita muto konta. Oya mbwana amafaranga asohotse hari. Uko yaterateranya yo. No musina nimba ko umwana yitwa Barge yaguzwe zibiri. None. Uno munsi kuri abakinyi batatu. Imanze gusohora vamos hafi 7 millions Barcelona. Ano no munsi waza offer direct. Worenze na Alvarez ukagwa mwibanga. Avayo kuri discussion iba. Nako iriya declaration yiwe yo mu gikombe cy'isi je nco navuze burya mu Alvarez aja mu gikombe cy'isi yarenze na Barcelona mugabo atacaravuga
Barcelona yaratanze off iboneka y'imiliyoni $120 akarorero ikaba ariyo ya mbere nta wuzi reaction yatetswe ari kugira mugabo ari kubitandukanye ni reaction no munsi yatetswe iragira nyuma y'amajambo ya Alvarez kumengo sinzi nimba ari Deco sinzi nimba ari Laporta sinzi nimba ari Fernando Yedago sinzi urukatoje no munsi uko vyanditse ku munsi wejo wamengo kuko Jadon Romero ari proche na Barcelona nawe yavuze ati yanditse n'umunsi udasanzwe kuri transfer ya Alvarez Barcelona abo yavuze ngo ni joro dasanzwe ati umwe wese asaba kudatsinzira ati hashobora kuba ikintu gikomeye mwino no joro mugabo aventure gagwara urugendo rwa Deco ko benshi bavuga ati none karinza afata ingingo yo kujayo ubwo nta murongozi umwe mu batetswe Madrid petete bagiye guhura na ariko gushika munsi bigaragara ngo nta murongozi bahuye urugendo rwa Deco bahuye na Hidalgo kuji Madrid muri make ntaco ruvuze gikomeye muri no transfer muri avancement ya transfer kumwe ngo havamo harimo ubeshi bwinshi hano hano bon nacivuze kubera ko Deco niye yaze nabo kwa Atletico yaze nuhagarariye Alvarez mugabo nawe igikamera nuko abahinduye bayagira gusa nta kindi kintu nta ngorane bahinduye bayagira nta kintu mugabo hari ibyo biyago byo barabikoze mugabo hari impamvu bazwi gituma je vuga ko hari impamvu burya Hidalgo asanzwe uhagarariye Julian Alvarez ari convaincu cyangwa ari ku ruhande rwo kumva Alvarez aji Barcelona ari ku ruhande rwa Alvarez no ku ruhande rwa Barcelona mugabo kandi ashobora kuba ari no mu bantu nawe nyene kuko we ubu arayagana na Atletico Madrid ko afise umukliya wabo ahagarariye umukinyi wa Atletico Madrid mugabo nawe yifuza ko ajaye kwa Barcelona arashobora kuba afise un certain message bien sûr ya Atletico Madrid kuri Dossier Alvarez bigatuma bahuye bagira ico bagize gute bavugana nubwo atari ubutumwa bwa Atletico reka twumvirize ino saha ya Bobeche tugaruka turaba noneho ni igikoro musikiri kubera Madrid cyotuma ino transfer hari bindi bishasha bibonekamo urugero rw'amahirwe yawe uciye kuri wezi 3 akaburungu bubet akaburungu be bubet utsinze uraronka